birashoboka ibihumaze imisimo kubw'ubuzima bwawe. Uyu munsi tugufitiye iganuke, ndakwinginze ubwire mugenzi wawe mwicaranye ati si cyo waremewe kwama mu ntambara. Ababihamya ikiganza hejuru. Ndagufitiye iganuke wangumbawe uri hano umaze ibihe byinshi cyane, ubona abo mwarukanye bariko barahendagiza abana, ukitsa umutima, warahinduye n'isengesho, usiga usenga uvuga ati Imana ariko ko wavyemeye. Oya si cyo waremewe. Imana igomba igihindura izina, witwe mama bebe. Ubukene ufise si kanseri idakira, si diabete idakira. Uno munsi tugufitiye iganuke ku buzima bwawe. Umaze iminsi witsa umutima, uravye uruvyaro rwawe, uravye umuryango wawe, akazi ntibigenda, icyo ufashe kikanka, ariko nigishinga ntahe cejo ku buzima bwawe. Wamfuvye uri hano, reka kwitsa umutima, turafise data aruta ba papa batuvyaye n'amaraso. Wamupfakazi uri hano, urafise umugabo umusheri, apana babandi bo kumunwa gusa. Ibihumaze imisimo uri ku kidenge kidasanzwe, witsa umutima, mbega bizomera gute? Imbere ntuhabona, inyuma ntuhabona, impande n'impande ntuhabona, ariko uyu munsi kino gitondo ndagufitiye iganuke ku buzima bwawe. Imana igomba iguhindurire, Imana igomba ihindura amateka y'ubuzima bwawe. Abatakuramutsa bagiye kukuramutsa, abatagutelefona bagiye kugutelefona. Namubihamya ikiganza hejuru. Umwami Yesu abarabe neza mwese shengero ryo mu Kinama. Akira
agahinda wagize ubuzima bwawe bakakumare amarira warize agomba yaguhanagure agahinda wagize mu buzima bwawe agomba kakumare amarira warize nahumego ntanzira akira gutaba reka kwitsa umutima akira gutaba ubukene ufise reka kwitsa umutima akira gutaba eka siko bizohora ndakurahiye kweli siko bizohora amen.